Muy buenas tardes, Mwiriwe amados amigos y bakundwa hermanos nshuti na bene data presentes. muri Es hano para mí un privilegio kuri grande jewe ni ihigwe ridasanzwe estar con ustedes kubana en esta namwe ocasión muri uno mwanya para compartir con ustedes kugira unos ngo momentos sangire de namwe compañerismo umwanya wo alrededor kuyaga de la palabra de Dios ku ijambo y su ry'Imana programa hamwe no ku mugambi correspondiente wayo a este uhwanye tiempo final. n'iki gihe c'iherezo arico gituma Quiero leer nshaka en gusoma la carta de San Pablo a los Romanos, mu gwete Pawulo capítulo yandikiye 8, abaroma mu gice versos c'umunani 14 umurongo wa 14 al 23, kugeza donde nos dice: ku 23 ahavuga porque hati todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, abarongorwa na mpwemu estos w'Imana son bose hijos de nibo Dios. bana Pues no b'Imana habéis recibido el espíritu de kuko esclavitud mutahawe para estar otra impwemu vez en y'ubuja temor, ngo mwongere sino que habéis gutinya recibido el ariko mwahawe espíritu impwemu de adopción, yo por el kubahindura cual abana clamamos, b'Imana Abba, idutakisha ngo Padre. aba El data Espíritu mismo da mpwemu testimonio a nuestro bwiwe espíritu abwiririkanya de n'impwemu que yacu somos ari cabona hijos de Dios. yuko turi abana Y si b'Imana hijos, ariko ko turi también abana bayo herederos, turabaragwa herederos de Dios y turabaragwa b'Imana coherederos con Cristo, turabaraganwa na si Kristo es que padecemos namba juntamente con tubabazanywa Él, nawe para que ngo juntamente con tubone Él guhanwa seamos ubwiza glorificados. nawe Porque tengo por cierto que las aflicciones del niyumvira tiempo yuko imibabaro presente y'iki gihe no son comparables idakwiye con la gloria kugereranywa venidera n'ubwiza que en tuzohishurirwa nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la kuko creación ibyaremwe es el aguardar la byiteze guhishurwa manifestación kw'abana b'Imana de los hijos de Dios. biguhahamiye cyane Porque la creación fue kuko sujetada a ibyaremwe vanidad, no byagezwe por su kuganzwa propia n'ibitagira voluntad, ikimazi sino por causa kandi si del ibyo que las retó en byabyigombeye ariko esperanza. byagezwe niyageze Porque ko también biganzwa la bityo creación misma será kugira ngo libertada de la byizigire esclavitud yuko de nabyo corrupción bizocungurwa a ngo la ntibibe bija byo libertad kubora gloriosa de los hijos de bizohabwa Dios. kwidegembya Porque sabemos gufatana que toda la n'ubwiza creación bw'abana vive a b'Imana una, y kuko aún tuzi está yuko con dolor ibyaremwe de byose parto binihira hasta hamwe ahora. bikaramukirwa Y no hamwe solo ella, kugeza sino que n'ubu kandi también si ico nosotros gusa mismos, que ariko tenemos natwe las abafise primicias del umushuzo Espíritu, wa mpwemu nosotros también natwe gemimos nyene dentro tunihira de mu nosotros mitima yacu mismos, twiteze esperando la adopción, twiteze la gucika abana redención b'Imana de nuestro niko cuerpo. gucungurwa kw'imibiri Que yacu Dios bendiga nuestras almas con ese su Imana ihozagire palabra y ubugingo nos bwacu kubw'ijambo permita ryayo ikatwemerera entenderla. kuritahura Pueden tomar asiento si tienen la bondad. murashobora gufata ibyicaro byanyu Nuestro tema para esta ocasión icigwa es cacu el muno origen mwanya ni y la inkomoko gloriosa hamwe adopción de los no kuroga hijos de Dios. k'ubwiza kw'abana b'Imana Así como nk'uko en lo humano mu buryo bw'abantu nosotros hemos natwe venido de nuestros padres twavuye terrenales, mu babyeyi bacu bo ku isi de nuestro padre por medio de mu la babyeyi unión bacu con biciye nuestra madre, mu bumwe nuestro cuerpo terrenal bagize ha venido. niho Ese imibiri es yacu el yo origen ku isi general yavuye más iyo niyo nkomoko cercano yacu yo de ku nosotros. isi ya bugufi Ahora, rero cuando se trata de este tema, iyo el havuzwe origen kuri iki cigwa inkomoko y'abana b'Imana hamwe no kuragwa que ha k'ubwiza de venir para los hijos de Dios, kugiye kuza entonces ko bana tenemos b'Imana que ir nuko rero dutegerezwa El kuca tuja origen de ku los hijos de Mana Dios inkomoko está en y'abana Dios. b'Imana iri mu Mana vienen de Dios, los bava hijos de Dios. ku Mana Ahora, abana b'Imana Vean rero cómo murabe Jesús dijo ingene Yesu yavuze que ko él vino de Dios, yavuye salió ku de Dios Mana y vuelve a ati Dios. navuye ku Mana kandi nsubiye ku Él dijo que Mana había descendido del cielo. yavuze ko yari yamanutse ava Ahora, mu ijuru rero El cuerpo terrenal había umubiri wo nacido ku en la isi tierra, wari pero wapfukiye el que ku estaba isi dentro del cuerpo ariko terrenal uwari ari imbere mu mubiri wo había ku venido isi del cielo. yari yavuye mu ijuru Y ahora rero el ser humano, ikiremwa muntu ni cuerpo que es lo que umubiri nosotros vemos, arico twebwe tubona ese espíritu que ni es otro mpwemu cuerpo de otra ari wo dimensión, wundi y mubiri es wo mu bundi alma. buringanire Y lo más kandi importante del ser n'ubugingo humano es kandi igikomeye cyane mu alma. kiremwa muntu ni Esa ubugingo es la semilla, ubwo nirwo la rubuto simiente. urubuto Y kandi no importa de dónde haya aco venido el bitwaye cuerpo ahantu hose umubiri w'inyama waba waraturutse físico, la importancia. nta gaciro ivyo bifise ic'ingirakamaro ni ahavuye ubugingo bw'umuntu Y kandi solamente hay dos lugares de hariho donde ahantu puede habiri venir gusa aho umuntu ashobora kuva guturuka reka rero turabe kuko ni iby'ingirakamaro cyane ku kiremwa muntu cose luego ver hanyuma turaza kuraba ingene todo esto ivyo byose se aclara a través de la escritura para saber bifobogwa n'ivyanditswe kugira ngo turabe abo turibo naho twavuye kuko ni ingirakamaro ko buri kiremwa muntu cose kimenya aho cavuye ikiremwa muntu kiriko kirarondera inkomoko yaco piensa que vino kandi umuntu yiyumvira ko yavuye
mu nkende canke mu kindi gikoko, kandi biravugwa yuko hari hagati y'umuntu n'igikoko, bivuga ko hari ikindi gikoko arico citwa ca gikoko cazimira, kimwe ubushakashatsi buriko burarondera. Ariko murabe, abana b'Imana bavuye ku Mana. Ivyo ni ngirakamaro kubimenya kugira ngo dushobore gutahura rino banga ry'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero murabe ingene Yesu avuga mu buryo bukomeye, avuga umugwi w'abantu bariko baramugwanya. Kandi mwitegereze mu gice, reka turabe muri Yohana, Kristo avuga ku bantu b'Abaheburayo mu gice c'8 umurongo wa 34 kabandanya aravuga ngo, kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Baramwishura bati, turi urubyaro rwa Aburahamu, ntaho twigeze kujakarira umuntu n'umwe, none uvuga ute ngo tuzohabwa kwidegembya? Yesu arabishura ati, n'ukuri n'ukuri ndababwire, ukora icaha wese n'umuja w'icaha. Umuja ntiyama atsindaje mu nzu, ariko umwana we yama atsindaje. Umwana niyabaho kwidegembya, muzoba abidegembya nyakuri. Ndazi ko muri urubyaro rwa Aburahamu, yamara murondera ingene mwonyica, kuko ijambo ryanje ritagira ikibanza muri mwebwe. Jewe mvuga ivyo nabonye kuri Data, namwe mukora ivyo mwumvise kuri So. Baramwishura bati, Aburahamu niwe data. Yesu arabishura ati, iyaba ati iyo muba muri abana ba Aburahamu, muba mukora ibikorwa nk'ivya Aburahamu. Ariko none murondera ingene mwonyica umuntu yababariye ivyo kuri, ivyo numvise ku Mana. Aburahamu ntiyagize atyo, mukora ibikorwa nk'ivya So. Baramubwira bati, twebwe ntituri bivyagwa, dufise Data umwe, ni Imana. Yesu arababwira ati y'Imana iba ariyo So, muba munkunda, kuko jewe naje mvuye ku Mana, sinaje nitumye, ariko niyo yantumye. Niki gituma mudatahura, mutamenya imvugo yanje? Nuko mudashobora kumva amajambo yanje? Mwebwe murabaso wa mugwanizi, kandi ibyo So yipfuza nivyo mushaka gukora. Uwo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi, kandi niyo ahagaze mu kuri, kuko atakuri kuri muri we. Iyo avuga ibinyoma, avuga ivyiwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ari we se wavyo. Ariko jeho, kuko mvuga ivy'ukuri, ntimunyemera. Ninde muri mwebwe yonyagiriza icaha nakoze? Ko mvuga ukuri, niki gituma mutanyemera? Uw'Imana yumva amajambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva nuko mutari ab'Imana. Rero murabe ingene Yesu yerekanye aba bantu bariko baramugwanya, akaberekana nk'abana b'umugwanizi, akababwira ati, iyo muza ko abana b'Imana, ntari kumva ijambo ry'Imana, ijambo mvuga. Haravuze ati, kuko uw'Imana yumva amajambo y'Imana. None ni kubera iki batayumva abo bantu? Yesu aravuze ati, nico gituma mwebwe mutayumva, kuko mutari ab'Imana. Rero murabe, iyo ryari ijambo rikomeye, ariko kwari ukuri. Natwe rero dutegerezwa gutahura ko Yesu yigishije ko ngaha ku mumbe w'isi hari abana b'Imana, ko hariho kandi n'abana b'umugwanizi. Nukuri tudashobora guca ku ruhande. Buri muntu wese yigisha ko atabana b'umugwanizi bahari, ko bose ari abana b'Imana, azoba ariko arigisha ibinyuranye n'ivyo Yesu yigishije. Rero ico dutegerezwa gukora no kuraba twebwe abo turibo, tukaraba uruhande turiko, namba turi ku ruhande rw'abana b'Imana canke ku rundi ruhande. Rero umwana w'Imana arerekanwa nk'uko Yesu Kristo yavuze ati, uw'Imana yumva ijambo ry'Imana. Murabona ingene vyoroshe uko umwana w'Imana ashobora kwerekanwa. Rero Kristo
yigishije ko hariho ingano, ko hariho kandi n'urwafu. Urwafu rushushanya abana b'umubi, ingano nazo zishushanya abana b'Imana. Kandi ku munsi wa nyuma, ku iherezo ry'ibihe, mu gihe cy'isarura, hazosarurwa ingano abana b'Imana. Urwafu nago ruzobohwa imikama, ruterwe mu itanura ry'umuriro. Iryo rizoba ari iherezo ry'urwafu abana b'umubi. Abana b'Imana nabo bazosarurwa kugira ngo abapfuye bizera Kristo bazuke bari mu mubiri horaho, natwe bakiri bazima duhindurwe. Nuko twese tugira ishusho na kameremere y'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Dukeneye gutahura yuko hari umugambi w'Imana ari nawo Yesu Kristo ariko arashira mu ngiro ku bw'ineza y'abana biwe. Kristo nawe nyene ubwiwe yaravuze muri Matayo igice ca 15 umurongo wa 13 avuga ngaha ko biremwa abantu bishushanwa n'ibiti, ibiti bitewe. Murabe uko Kristo yavuze. Igice ca 15 umurongo wa 13 muri Matayo haravuga ngo arabishura ati igitewe cose data wo mwijuru atateye kizorandurwa. Ni kuvuga ngaha ariko aravuga abantu bose batari abana b'Imana. Ni ibiti bitatewe na data wo mwijuru. Rero muri Yohana naho nyene haratubwira mutagatifu Yohana mu gwete gwiwe gwa mbere igice ca 3 umurongo wa mbere ukabandanya haravuga ngo murabe urukundo ko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma ab'isi batatuzi kuko batayimenye. Abo nkunda none turi abana b'Imana, ariko ko tuzomera ntikurahishurwa. Ndakuvuga ngo nubu ntituraragwa, nubu ntiturahindurwa, nubu ntiharagaragara uko tuzosa igihe tuzoba twahinduwe. Kuko nitwahindurwa tukagira umubiri musha, tuzoba bami ngaha ku mubumbe w'isi n'abaherezi muri iyo nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Icyo tuzi ni uko Yesu niyahishurwa, aho ni mu kuza kwe kwa kabiri, tuzosa nawe. Ni ukuvuga ngo tuzohindurwa, nuko tugira ishusho na kameremere bya Yesu Kristo umucunguzi wacu, kuko azoduha umubiri uhoraho, udapfa, utabora, uhawe ubwiza, kandi w'ubuyabaga ibihe bidashira. Uko niko rero tuzomera nkawe, kuko tuzomuraba uko ari. Kandi nitwagira umubiri mushasha, aho rero tuzoshobora kumubona we umubiri wiwe uhawe ubwiza, kandi tuzobana nawe mu nganje y'imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira. Kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Kandi habandanya havuga hepfo gato mu gice mwa kino gice nyene ca 3 ati ukora ibyaha ni wowe wamugwanize, kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo mugwanizi yamye akora ibyaha. Icatumye umwana w'Imana ayishurwa ngiki ni kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Umuntu wese yabyawe n'Imana nakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntashobora gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Iki nico kimenyekanisha abana b'Imana n'abana b'umugwanizi. Udakora ibigororotse wese si uw'Imana canke udakunda mwene data wundi. Murabona Yohana ingena bifubabana muri iki gice. Rero murabe, abana b'Imana ni uruvyaro rw'Imana, ni nk'urubuto rw'igiti. Igiti c'umwembe canke umwembe nk'uko namwe mubivuga. Urubuto rwaco ni n'umwembe, kandi mu gihe kuri urwo rubuto rw'ico giti hameze ikindi giti gitoyi, mbega kizoba igiti kihe? Kizoba igiti c'ivoka? Oya, hateruza kumera igiti c'umwembe, kuko urubuto ruriko ico giti cameze ni urubuto rw'igiti urwo rubuto rwavuyeko. Rero
umwana w'Imana wese ni urubuto rw'Imana, ni urubyaro rw'Imana, abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi ivyo bitegerezwa kuba bitahuritse mu bwenge no mu mutima wa twebwe twese. Rero nico gituma hariho kino cipfuzo mu mutima, icipfuzo c'abahungu n'abakobwa b'Imana, bashaka kumenya ibintu vy'Imana, bashaka gusoma Bibiliya mugambi w'Imana wose, kandi bashaka no kuronka imigisha y'Imana. Kandi mu gihe bemerewe kubamwo, baba barindiriye imigisha y'Imana, nuko kugira ngo Imana ibungure ubwenge kugira ngo batahure ijambo ryayo, kuko uw'Imana yumva ijwi ry'Imana. Rero dushobora kubona yuko rino banga y'abahungu n'abakobwa b'Imana ari ibanga rihambaye cyane ariko riciye bugufi. Data wo mu ijuru, mwitegereze, yaturungetse kuri uno mubumbe w'isi, nubwo ikiremwa muntu caguye mu itongo rya Edeni kigatakaza uburenganzira ku bugingo budashira, catakaje igitabo gihesha uburenganzira, mu yandi majambo catakaje uburenganzira bwo kuba umwami ku mubumbe w'isi, kandi ntiyashoboye kubandanya abaho. Yamaze gusa imyaka 930. Adamu, kandi uruvyaro rwa Adamu turabona ko bavuka bakabaha igihe ngaha ku isi hanyuma bagapfa. Aho nuko ikiremwa muntu caguye hariya mu itongo rya Edeni kiracumura, nuko kitakaza uburenganzira ku bugingo budashira. Rero ikiremwa muntu cakomeje kubaho mu buja, ariko Kristo nk'uko yarokoye ubwoko bw'Aheburaya akabakura mu buja bwo muri Egiputa, yaraje kugira ngo apfe ku musaraba Kaluvariyo, arokore akure mu vyaha, hamwe no mw'ubwo buja umugwanizi yari yashizemwo abana b'Imana, abakureyo abahe ubugingo budashira. Nico gituma yavuze muri Yohana igice ca 5 umurongo wa 24, yaravuze ati, nukuri nababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko bavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Rero murabe ingene ari ivy'agaciro kumva ijambo ry'Imana, kuko uw'Imana yumva ijwi ry'Imana, yumva ijambo ry'Imana. Muri iki gisomwa murabe Kristo atwereka ko uwumva ijambo ryiwe ko afise ubugingo budashira, kandi ko atazoshirwa mu rukinja. Ntibizoba ngombwa ko ashika ku rubanza rwa nyuma kugira ngo acige urubanza, ariko yaramaze guharigwa, ibyaha vyiwe vyarogejwe n'amaraso ya Kristo, kandi yaratsindanishije imbere y'Imana nk'uko atigeze gucumura namba. Kubw'ivyo rero uwo muntu ku munsi wa nyuma azohindurwa namba akiri muzima. Yarapfuye naho azozoka ari mu mubiri uhoraho, abane na Kristo ibihe bidashira. Yaravuye mu rupfu aja mu bugingo. Ikiremwa muntu uhereye kugwa kw'ikiremwa muntu cinjiye mu rupfu, kuko urupfu rwazanwe n'umuntu Adamu mu itongo rya Edeni ku kiremwa muntu. Rero Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere akura mu rupfu abana biwe bose, ubwo bugingo bwose buva ku Mana abukura mu rupfu mu gihe bumva ijambo ryiwe, ubutumwa bwiwe, bakizera Kristo nk'umucunguzi wabo, bakamwakira nk'umucunguzi wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka mpwemu yera, bakaronka kuvuka bwa kabiri, bakapfukira mu bwami bw'Imana bafise ubugingo budashira. Bityo bagatangura mu mugambi w'ubugingo budashira kugira ngo babeho ibihe bidashira. Rero muri Yohana igice ca 6 umurongo wa 40, Yesu yaravuze ati, kuko iki arico Data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Murabona umugisha udasanzwe uhari kuri abo bose babona umwana bakamwizera. Havuga ko bafise ubugingo budashira, kugira ngo bagire ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi wa nyuma. Ni ukuvuga ko nubwo umwizera Kristo yopfa mu buryo bugaragara, ivyizigiro vyiwe no kwizera kurabandanya, kuko abazi ko Kristo ku munsi wa nyuma arico kimpombe c'indwi, abazi ko azomuzura ari mu mubiri musha, umubiri uhoraho, umubiri ufise ubugingo budashira, umeze nk'umubiri uhoraho hawe ubwiza wa Yesu Kristo umucunguzi wacu, kugira ngo abehe bidashira.
nitwaguma tukiri bazima naho kugeza tubonye kuza kwiwe no kubona abapfuye bizera Kristo bazutse, nuko rero tuzohindurwa tukiri bazima, nuko turonke umubiri musha. Rero ino migisha ni iyo abamwizera, niyo abamwakiriye nk'umucunguzi wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso yiwe, bakaronka hamwe mu yera, bityo bakaronka ukuboko bwa kabiri, bavuka nk'abana b'Imana, nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi baramaze gutangura intambuko yabo yo kugarurwa mu bugingo budashira, hamwe Adamu na Eva bagwa bakava hariya mu itongo rya Edeni. Rero dushobora kubona ko inkomoko y'abana b'Imana iri mu Mana, bavuye ku Mana, ubugingo bwabo buva ku Mana, buva mu buringanire bw'Imana, mu buringanire bw'indwi, kandi bava ku Mana ubwabo, bava ku mwana ubwayo, ubwo bugingo buva ku Mana. Cyo gituma Kristo ariko aravuga kuri abo bantu yavuze mu gice cy'umurongo wa 14 kugeza kwa 16 ati ni jewe mwongere mwiza, ndazi zanje n'izanje ziranze, nkuko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje, kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nyene birankuye kuzeja imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazomuka kumwe n'umwungere umwe. Igituma data nkunda nuko ndekura ubugingo bwanje ngo mpeze nsubire kubwabira, nta n'umwe abunyaka, kuko mburekura ku bwanje, mfise ububasha bwo kuburekura, mfise n'ububasha bwo gusubira kubwabira. Ico nico cagezwe nahawe na data. Hanyuma tubandanije hano, murabe Kristo avuze ko afise izindi ntama zitari izo mu mukuku w'Abaheburayo, izo nazo nyene ategerezwa kuzizana, kandi uhereye ku rupfu rwiwe, ukuzuka no kuduga mu ijuru. Hanyuma hageze umunsi wa Pentekote, aho abantu 120 barose mpwemu yera, kandi uhereye ubwo kabandanya hatanguye kuvugwa ubutumwa bwiza, berekana Kristo nk'umucunguzi wabo, kugira ngo boze ibyaha byabo mu maraso yiwe, hamwe no kuronka mpwemu yera. Abantu 120 barapfuze ku munsi wa Pentekote, bavuka busha. Uhereye ubwo kabandanya hakomeje kuvuka busha abizera Kristo bose, bizera umwami wacu Yesu Kristo, abageje ibyaha byo mu maraso yiwe, hanyuma bakaronka mpwemu yera. Abo bantu bose amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'umwagazi w'intama, yanditseyo isi itararemwa. Abo bose n'ubugingo bw'Imana, bavuye ku Mana kugira ngo babe ngaha ku isi mwino mibiri ipfa, kugira ngo bahuzwe n'ubugingo budashira, nuko bakire Kristo nk'umucunguzi wabo, boze ibyaha byo mu maraso ya Kristo, baronke mpwemu yera, bityo baronke ukuvuka bwa kabiri, kumwe Kristo yabwira Nikodemu igihe yamubwira ati nukuri ndakubwira ko utavuka bwa kabiri adashobora kubona ubwami bw'Imana, no kuvuga ngo ntashobora kubitahura. Nikodemu yiyumvira ko kuvuka biciye mu mugore, aravuga ati none ibyo byoshoboka bite? Mbega umuntu ashaje yoshobora kwinjira mu nda ya nyina akavuka? Mbega namba nyina ya Nikodemu nawe yari yarapfuye? Kuko Nikodemu namba yarashaje, mbega nyina wiwe yari kuba ameze gute? Kristo rero aramubwira ati nukuri ndakubwira yuko utabyagwa n'amazi na mpwemu adashobora kwinjira mu bwami bw'Imana canke mu bwami bwo mw'ijuru. Rero mwitegereze, nibiciye mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, hamwe no koza ibyaha byacu mu maraso yiwe, hamwe no kuronka mpwemu yera, nibyo bituma turonka kuvuka bwa kabiri, nuko bityo tukaronka umubiri wa Teofaniya w'uburinganire bwa gatandatu. Buri gihe iyo habaye ukuvuka busha canke ukuvuka, buri gihe umubiri uragaragara, haravuka umubiri, nuko turonka umubiri, tukaronka umubiri wo mw'ijuru, umubiri nk'uw'abamarayika mu buringanire bwa gatandatu. Hanyuma ku munsi wa nyuma tuzoronka umubiri uboneka, uhoraho hawe bwiza, umeze nk'umubiri uhawe bwiza w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Uwo ni wa mugambi, iyo niyo nteguro yo kuremwa y'ivyaremwe bisha, ibyo Kristo ariko ararema, kuko we ariko ararema ibiremwa bishasha. Nico gituma ari Adamu wa kabiri. Biciye muri Adamu wa mbere, ikiremwa muntu kiza gifise uturemangingo two gupfa, kiravuka, kigakura, hanyuma kigapfa. Ariko biciye muri Kristo, mwitegereze, ibintu ni mu buryo bugenda bukurikirana. Adukura mu rupfu mu buryo bw'imhwema, akaduha ubugingo budashira. Ku munsi wa nyuma naho azoduha umubiri uhoraho hawe bwiza, kugira ngo tubane nawe ibihe bidashira.
rero Veamos cómo Cristo turabe ingene Kristo nos dice atubwira acá ngaha en el mismo capítulo 10, mw'ihi gice nyene ca 10 murongo wa 27 ukabandanya aravuga ngo ababaye intama zanje bumva ijwi yo ryanje las conozco nanje y ndabazi yo les doy nabo vida barankurikira eterna. kandi nanje mbaha ubugingo budashira nta bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira kandi ntawe ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje data yabampaye murabona data yabampaye mbega bava hehe intama za Kristo ziva he abahungu n'abakobwa b'Imana bava kuri data wo mwijuru data yabampaye niwe aruta bose ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwa data jewe na data turi umwe Era el Padre Celestial yari data wo mwijuru yigaragaza muri Yesu mu mwuzuro wose kubw'ivyo rero yariko arahamagara yegeranye intama ziwe ahereye hariya kandi azobandanya ahamagara yegeranye intama ziwe uva mu ntambo kuja mu yindi uva no mu gihuja mu kindi dándoles vida eterna. abaha ubugingo budashira akora ukuboko bwa kabiri muri bo bityo akabaha ubugingo budashira Para kugira ngo ntibapfe ariko kugira ngo babeho ibihe bidashira kuko ni ubugingo bw'Imana abaza mu mibiri ipfa ibora y'igihe gito kugira ngo bahuzwe ngaha ku isi bahuzwe n'ubugingo budashira aribwo Yesu Kristo nuko boze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo mu kwakira Kristo nk'umucunguzi wacu nuko baronke na mpwemu yera bityo baronke ubwoko bwa kabiri rero turabonye inkomoko y'abahungu n'abakobwa b'Imana kandi twanabonye nukuragwa kw'ubwiza uko Kristo asezeranira abana biwe bose tuzoragwa uko no kuvuga ko tuzoronka umubiri uhoraho hawe ubwiza umeze nk'umubiri uhawe ubwiza umukundwa wacu umwami Yesu Kristo uko niko kuragwa kwacu niko gucungurwa k'umubiri wacu ubwo abahungu n'abakobwa b'Imana bazokongera kuba bahoraho bari mu mibiri ihoraho umubiri uhoraho nk'umubiri uhoraho umukundwa wacu umwami Yesu Kristo rero turabonye rino banga ry'inkomoko hamwe n'ukuragwa kw'ubwiza kw'abana b'Imana inkomoko y'abana b'Imana hamwe n'ukuragwa kw'abana b'Imana ko ku munsi wa nyuma aho abahungu n'abakobwa b'Imana bazokongera mu buryo bugaragara kuba abahoraho uherebwo kabandanya nta mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana azongera gupfa kuko tuzogira umubiri uhawe ubwiza kandi uhoraho nk'umubiri uhawe ubwiza w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ico gituma Kristo yasezeranye umuzuko bapfuye bamwizera abapfuye mu buryo bugaragara yarasezeranye yuko uwo muzuko uzoba ku munsi wa nyuma arico kimpumbi c'indwi kuva kuri Adamu kugeza ubu canke ikimpumbi ca gatatu kuva kuri Kristo kugeza ubu ariko ntituzi umwaka wo mu kimpumbi c'indwi uwuzoberamwo uwo muzuko ariko icingira akamaro nuko mu gihe umuntu yemerewe kubamwo nukuba ariko yumva ijwi ry'Imana ijwi rya Yesu Kristo kugira ngo aronke uguharirwa ibyaha byiwe no kugira ngo aronke mpemu wa Kristo bityo aronke ubwoko bwa kabiri aba ariko yitegura kugira ngo ku munsi wa nyuma igihe Kristo azozura abapfuye bamwizera uwo muntu aba yari yarapfuye azomwe mu bazozuka bari mu mirimo mushasha mu mubiri uhoraho agumye ari muzima naho azoba umwe mu bantu bazohindurwa muri iki gihe c'iherezo murabona agaciro ko kuba umuntu ariko yumva ijwi rya Kristo ry'Imana kandi Kristo yaravuze ngo intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira murabe icerekana abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana nuko bumva ijwi ry'Imana ijwi rya Yesu Kristo ijwi ry'umwongere mwiza inkomoko y'abana b'Imana ni iyihe n'Imana bava ku Mana n'ubugingo bw'Imana bava mu buringanire bw'Imana mu buringanire bw'indwi hanyuma ukuragwa kw'ubwiza kw'abana b'Imana nako ni umuzuko bapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima muri iki gihe c'iherezo arivyo vuba bigiye kuba ico gituma hakomeje kuvuga ubutumwa bwiza uhereye mu gihe c'intumwa kugeza n'ubu kandi uwo ni umuhamagaro w'abahungu bose n'abakobwa b'Imana umuhamagaro w'intama zose za Yesu Kristo intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira Kristo nawe yamye ahamagara yegeranya intama ziwe biciye mu ntumwa ziwe zo mu gihe kuva mu gihe c'intumwa kugeza ubu kugira ngo azihe ubugingo budashira kugira ngo ababarire ibyaha byabo yoze ibyaha byabo n'amaraso yiwe abahe mpemu wiwe bityo
akore muri bo uko ubwoko bwa kabiri bavukire mu bwami bw'Imana. Batavukiye mu bwami bw'Imana ntihoshobora kuba umuzuko mu mubiri uhoraho ku muntu n'umwe. Uwutavuka ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Utabyagwa n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana, mu bwami bwo mw'ijuru. Ni ngombwa gutahura ibi bintu kugira tubone ingene natwe twaba turiko twitegura muri iki gihe c'iherezo kugira ngo turonke uguhindurwa kwacu, ukuragwa kwacu ari wa mubiri musha yasezeraniye mwe wese muri mwebwe hamwe nanje kandi. Inkomoko y'abana b'Imana hamwe n'ukuragwa kw'ubwiza kw'abana b'Imana. Kuri jewe ryari ihigwa ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya ndabashingira intahe y'inkomoko hamwe n'ukuragwa kw'ubwiza kw'abana b'Imana. Ese imigisha Yesu Kristo mureka bisezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi vuba huzura igitigiri c'abatoranijwe n'Imana, intama za Kristo mu mukoko wiwe mw'ishengero ryiwe. Vuba Kristo azure abapfuye bamwizera, aduhindura natwe abakire bazima, nuko atujane nawe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru. Mw'izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze bagenzi bene data nshuti muri hano, kandi mubandanye mugira umugoroba wuzuye imigisha y'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Ntimukigere mwitandukanya n'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Mubandanye muje imbere mutitwararitse ibibazo mwogira mu buzima bwanyu. Namba mufise ibibazo mugakora ikosa runaka canke ifuti runaka canke icaha, mwaturire ibyaha byanyu n'amakosa yanyu Yesu Kristo, nuko mubishire mu maraso ya Yesu Kristo, kuko amaraso ya Yesu Kristo atwoza ibyaha byose. Hanyuma mubandanye muje imbere mu buzima bwanyu bw'abakristo, kuko vuba tugiye kuronka umubiri musha kandi tugiye komera cyo kimwe na Yesu Kristo herebwo kabandanya. Ntituzongera gukora amakosa, ntituzongera gukora amafuti, kandi ntituzonacumura namba, kandi ntituzonagwara, ntituzonasaza namba. Tuzoguma turi miyabaga, turi hagati y'imyaka 18 kugeza ku 21. Ivyo bizoba ari ivy'ibihe bidashira. Urabona umugisha udasanzwe Kristo afitiye wowe nanje. Kubw'ivyo rero mugume mugumbiriye neza Yesu Kristo, mutitwararitse ivyoba iruhande rwanyu bw'ubuzima bwanyu. Mubandanye muje imbere kugeza murose uguhindurwa k'umubiri wanyu, kugeza murose umubiri musha. Niwapfa naho mu buryo bugaragara uzukire mu mubiri musha. Nuko rero wewe waramaze kugumbira Kristo, ubandanye imbere imisi yose y'ubuzima bwawe, kandi umenye ko ufise ubugingo budashira, kandi kuzoronka umubiri musha kandi uhoraho umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo.